ureke Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. No musi ijambo shaka tuganira ko gatoya n'ijambo rivuga ngo rivuga ngo umwansi wo kw'irembo, sivyo? Ariko kandi ndizera ko no musi Imana ikugirira neza ku muntu ari hano hantu waje witeze kumva ico Imana ivuga, kandi ndizera ko muhemuyera ari hagati yacu kugira ngo adukorere, kugira ngo akore ikintu gishasha mu buzima bwacu, kandi akomeze isezerano ryawe nawe uravyumva arishitse kandi arishimikireko. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Maze imisi nimvira ku ijambo abo kwa Mungu heze sinari ntitwari hano, twari muri guérison, ariko abari bahari nibo twasangiye kuri iryo jambo. Ariko maze igihe niyumvira ingene mu buzima bwacu bwa misi yose ubuzima bw'umwana w'umuntu bugizwe n'intambara nyinshi zitandukanye. Ngene ubuzima bw'umwana w'umuntu n'uno munsi mwicaye hano hantu mu gatondo, bamwe bicaye ngaha bariko bararira, bariko baratabaza Imana bakeneye kubona ibihinduka. Maze igihe niyumvira ingene mu buzima bwacu dufise, nuvuga gute, dufise ibitugwanya vyinshi, uravyumva, kuko isi iri mu umwansi. Ariko kandi nkimvira, ngerageje kwiyumvira ku vy'umuntu abasanzwe ariko arabona, nkafata n'umwanya wo kwiyumvira ku masezerano y'Imana, nkaraba ivy'Imana ivuga. Hari ivy'Imana yasezeranye, hari ivy'Imana yasezeranye kuri kino gihugu. Ariko kandi umuntu ariko arasenga akavuga ati mbega ibintu bizoshika gute, mbega ibintu bizotangura gute, ibintu bizohera hehe. Ukagerageza kuraba, uri kuraraba umuntu ariko araduga ruguru, karaba abantu baduga bafashe baparamiye igikamyo canke idayihatsu gikwega amakinga yabo, uravyumva, watwara abashitsi ukabadugana gato mu misozi, ugasanga imaje ya mbere iryoshe kubona yo gufotora niyo gufotora abantu bacu bafasha amakinga amakamyo bakwega, ukabona ko ni igicapo kitaraboneka. Uravyumva, ukaraba abantu, ukabona umuntu ibereye ku ikinga ryiwe afise ibitoke bigereza hajya bimusumba uburebure, ukageza kwimva ati none ko Imana yasezeranye ko igihugu kizokira, ko iki gihugu kizotera imbere, ko iki gihugu kizomera neza, ko iki gihugu Imana izokibohora. Uravyumva, bizohera he, bizotangurira hehe? Mbega bajya bakarani bikorera ibiro ku buryo no kuramba bataramba, hazogera igihe bazoba bafise ibintu bibafasha gutwara imizigo yabo. Mbega igihe tubona abapapa n'abamama, ukabona famiye yose, umupapa n'umugore n'abana babo babiri ku imoto, atanu umwe yambaye casque, ukavuga ati mbega hazogera igihe muri kino gihugu abantu baronke systeme nziza ya transport, abantu baronke ibibatwara ata risque bashira mu miryango yabo. Utabona abana bava mu mashuri, ama école primaire n'amasecondaire, utwana duheswe n'umumotari ari dutatu ari tungahe, ukimvira ati nk'uyu muntu bamugonze famiye yose ija mu kiriyo. Akivyo byose ukabira ukavuga uti ibi n'ubukene. Ukaraba urabizi igihe cyose uri kuraraba kuri situation uratakaza ukwizera. Igihe cyose uri kuraraba ikintu kimeze nabi, urashobora kwibaza ati mbega bya bindi Imana yavuze bizocahe kugira bishike, izo bitangurira he? Kandi nk'uko umuntu asanzwe abibona mu gihugu, niko ubibona mu miryango, niko umuvyeyi ushobora gusanga uri ngaho urasenga urakijijwe, Imana araguha amasezerano ku bana bawe, bakunaniye, bamwe n'ibirobezo, abandi n'abanywa rumogi, ntacu utakoze, ntacu utahagaritse, no kuri amashuri warahagaritse. Ariko ivyo bintu byose siko vyahinduye ibintu. Ikindi gihugu ukimvira utabana bandi ndabatakaje, Satani akubwira ngo nta kintu gishobora guhinduka. Ariko mu rundi ruhande ukibuka yuko Imana yagusezeranye ngo wowe nzogukiriza abana bawe, ukavuga ati none ivyo mbona ko bidasa n'ivyo nasezeraniwe, ivyo mbona ko biri kure cyane bihushanye n'ivyo Imana yadusezeraniye. Hari abantu bashobora kuba, hari umuntu yo bari karumva ico niko ndavuga no munsi, igihe uraba ibintu uri kurabona ukabona ntibisa n'ivyo Imana yagusezeraniye, nimba uvyumva uduze ukuboko numve ko turiko
turumvikana. Haleluya. Sivyo? Sasa ibi inya ukabiraba ukavuga uti bwaha bundi biragoye kubona ikorosi riri imbere ingene risi. Biragoye kubona ejo ukuntu hasa. Biragoye kubona ingene abantu bacu bazobohoka bakaba bamerewe neza. Biragoye kubona ingene abantu bacu batazoba ariko bariyumvira kuva mu gihugu ngo bagihunge, ariko kandi mu masezerano Burundi bufise biravuga yuko n'abantu bazokwifuza kuza muri kino gihugu. Ni kuvuga ngo n'abakivuyemo bazokwihuta kugitahamwe kubera ivyo Imana izobera kirakora. Ivyo ni vyasezeranye, ivyo ni bivugwa, ivyo ni ivyo Imana yerekanye. Ariko uno munsi abantu bose ugwaruka bashaka kukivamo, bashaka kugihunga, bagomba kukigenda kure kuko atakazoza bakibonamo. Ariko kandi igihe tutariko turabona ibintu bisa n'ivyo Imana yavuze, ni gute umuntu w'Imana ahagarara? Nimba ari ikintu nasanze mu gakiza niho hantu hambere umuntu adashobora kwigirisha. Nasanze agakiza nikaduhamagarira kwigira ivyo tutari. Ariko nasanze amasezerano y'Imana ni ikintu kizima, ni ikintu cukuri. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bwira umuntu mwicanye tuci Imana yavuze kizoba. Haleluya. Haleluya. Bibwire wibubamfu, bibwire wibugiye tuci Imana yavuze kizoba. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ichi Imana yavuze kizoba. Haleluya. Ichi Imana yavuze kizoba. Ichi Imana yavuze kizoba. Ichi Imana yavuze kizoshiswa. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ivyo tubonesha amaso birasakuza cyane. Haleluya. Reka ndakubwire biragoye gutandukanya ubuzima bw'umuntu nico abona nico yumva. Biragoye kumbwira ngo nambure nkuko no kwambura ikoti ngo niyambure ivyo ndiko ndabona, kuko ivyo ndiko ndabona Imana yaduhaye amasansi 5. Uravyumva imwe mu masansi yaduhaye canke mu buryo bwo gukomunika n'ubuzima bwacu hariho ico bita kubona, la vue. Uravyumva ndi umuntu abona, turi vyaremwe bibona, turi vyaremwe vyumva, turi vyaremwe vyanaliza, turi vyaremwe bifise ubwenge. Ariko ico nshaka kubwira no musi muri kino gitondo nuko nasanze kimwe natahuye mu bintu vy'Imana. Nasanze yuko analyse intellectuelle, kwiyumvira canke kurimbura mu buryo bw'ubwenge canke gusuzuma ibintu mu buryo bw'ubwenge, ntushobora kwanaliza promesse mu bwenge. Ntushobora gusuzumisha ico Imana yavuze logique canke lo naturel. Ariko kuko turi abantu bari physique kandi bari charnel, uravyumva b'abanyamubiri, uravyumva biragoye rimwe na rimwe tutarava muri uyu mubiri kudusepara na lo naturel, kuko nivyo tubona nivyo dukorako. Amina. Ya. Ariko kandi sivyo igihe kimwe Paulo yarandikiye abantu basenga, sivyo aravuga ngo muri vyose, sivyo yariko yadressa ku bantu bafise amabezo. Kananje no munsi ndabizi neza yuko nicaye imbere y'abantu bafise ivyo bakeneye, kandi mwisi yose abantu bafise ivyo bakeneye. Mwisi nta guhazwa kuhari, satisfaction iri muri Kristo no kuba mu kibanza cawe. Yuri mu kibanza cawe urahazwa, kuko ikibanza cawe Imana yakimatanije na satisfaction yawe. Uravyumva? Rero ntiwibaze ngo hari ivyo uri kurarondera ngo bizokuzanira guhaga, ariko uzorondere kumenya ikibanza Imana iguhamagariramwo, nico kizoza no guhazwa mu buzima bwawe. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Rero umunsi umwe Paulo yandikira abantu bafise amabezo atandukanye mu Bifilipi gice ca 4, abereka ingene mu byo bakeneye byose bagomba gusenga. Uravyumva bifatanije no kwinginga hamwe no gushima. Uravyumva ababwira yuko mu bisanzwe umuntu afise ico akeneye agomba gusenga. Ariko Paulo yerekana sorte zitatu zo gusenga. Yerekana gusenga go kwinginga. Nikuvuga ngo ni kwa gusenga ko kwinginga nyene gukabije kubandanya. Na Yesu yigeze kwigisha kuri uko gusenga. Avuga ku mugore yagiye gusaba umutsima igihe aronsa abashitsi hagati y'ijoro, aradodora asaba umuntu atameze neza kugira ngo amuhinge zo kugaburira abashitsi bamugendeye mu gicugu. Uravyumva aringinga gushika uwo mugabo amwikuye, amwishura atari uko amukunza ariko amwishura mu buryo bwo kumwikura. Ubwo n'uburyo bumwe Paulo yerekanye bwo gusenga. Ariko kandi yerekana n'ubundi buryo bwo gusenga, avuga ngo muze musenge mugira gute? Uravyumva muze musenge mukenguruka. Yerekana uburyo bwacu bwo kuzana amashimwe imbere y'Imana, yuko nayo nari sorte y'ugusenga. Kuko igihe dushima Imana atari uko byose byamaze kwishugwa cyane twamaze kubibonamo igitangaza, ariko
uko gushima kwacu nakone kuzana inyishu kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ashagaje hagati y'amashimo y'abantu bayo. Paulo avugerageza kubwira abantu bafise ico bariko barashaka kubona mwimpinduka. Kuko reka nabwire, iyo dusenga dusaba Imana ngo ihindure ibintu, nigihe dusaba Imana tuzi ivyo yasezeranye, tugasenga dusaba yuko situation turimo yikonforma ku vyo Imana yasezeranye. Iyo nsenga sindi caduka, ariko iyo nsenga nsaba Imana ngo ikore ibintu nkuko yavuze kwizonkorera. Rero bisobanura yuko umuntu asenga aratahura neza ivyo Apollinaire yatubwiye kwa gatanu, aratahura neza la nature de Dieu, aratahura neza ibiranga Imana. Imana ni Imana ifise ivyo twipfuriza, igihe vyamaze kuba bisobanutse neza tukavyumva. Iyo nsenga nsaba Imana ngo hindura ibi bintu kuntu bimeze kuko biratandukanye n'ivyo wambariye. Uravyumva, no kuvuga ngo isengesho ryanje rikaba riri connecte na finalité arico Imana yambwiye canke Imana yanyeretse. Bwana sifiwe sana. Ntidusenga nk'abantu bapfa gusenga nk'abakora mu mugenzo canke nk'abatatona canke nk'abagwiza umurongo w'amajambo, ariko dusenga dufise igicapo turiko turabona, dusenga dufise ico turiko turashaka gushikako kuko Imana yakiduhaye nk'isezerano. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero Paulo ico namukundira, naho yandikiye aba bantu akabereka urufunguruzo rwo gusenga, hari ikindi kintu yabahayemo urufunguruzo, hari ikindi kintu yaberetse muri iki gitabo nyene mu Bayifilipi nyene gice ca 4 ku murongo w'8. Arabahanura impanuro, arico kintu nshaka guhagarara ko kuri uno munsi. Murongo w'8 gice ca 4 murongo w'8 aravuga ngo ibisigaye bene data, ivyo kuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ibigororotse vyose, ibitanduye vyose, ivy'igikundiro vyose, ibishimwa vyose, nihaba hari ingeso nziza, nihaba hariho gushimwa, aba ari vyo mwiyumvira. Haleluya. Haleluya. Aha. Haleluya. Haleluya. Paulo ntiyabwiye aba Bifilipi gusa ngo bakwiye gusenga, ariko Paulo yakoze ku kintu gikomeye. Uravyumva, arico nshaka guhagarara ko uno munsi. Uravyumva, aravuga ngo uravyumva ibishimwa, ivy'ukuri, ivy'igikundiro, urabona ibigororotse, ibitanduye vyose, ivyo aba ari vyo mwiyumvira. Haleluya. Haleluya. Warubizi ivyo tubona vyose, uravyumva, ivyo tubona vyose bikaduca ivutu, ivyo twumva mu maradiyo vyose bikaduca ivutu, amakuru mabi yose twumva, ingwara tubona ziriko ziraheza imibiri yacu, ubukene tubona bwasize ubusa mu mazu yacu, ivyo vyose tubona, ivyo vyose turabisha amaso, ivyo vyose tuganira bitameze neza, ivyo nivyo bigaruka bikica umuntu w'Imana. Urambaza uti none ko turi mw'isi tureke kumviriza, tureke kuraba, duhumirize, mbega tufunge amatwi, mbega dufyonde option mu mutima yitwa insensibilité, mbega birashoboka yuko ibi bintu ataco bitubwira? Ntibishoboka, kuko turi abantu dutegezwa kubona kandi dutegezwa kumva. Ariko kandi ijambo ry'Imana Paulo ngaho ariko aravuga ko avuze ku kintu gikomeye. Bantu b'Imana, ndashaka kuvuga ngo uno munsi muri kino gitondo no muri iyi minsi ndakwipfurije nk'umuntu w'Imana, ndakwipfurije iki kintu, ndakwipfurije ngo ese icoma canke nisengesho, ese icoma Imana igahindura inyifato yawe. Warubizi ikintu natahuye, ijambo ry'Imana sama filosofi, ijambo ry'Imana sama jambo meza aremesha abantu, ijambo ry'Imana si ibintu biryosha kuko ivyo bintu byose iyo igihe c'umuriro gishitse, iyo igihe c'umucanwa gishitse, ivyo byose birasha bikaguruka bigacika umuguruka. Kuko ngenda nababwira yuko mu ntambara zimwe ubuzima bwawe buhura nazo, ari intambara zo mu rugo, ari intambara zo mu kazi, ari intambara zo mu gihugu, ari intambara z'ibidukikuje bitandukanye vyose, nasanze rimwe na rimwe amajambo meza, education nziza, imico myiza, ukwifata neza, nasanze ivyo bintu vyose hari ahantu bigera bigatituka, ntibishobore kuba à la hauteur, ntibishobore gushika ku rugezo rw'ibibazo vy'ukuri abantu bafise. Ariko nasanze ijambo ry'Imana rifise ubushobozi, nasanze ryo rishobora kuba à la hauteur y'ikibazo cyaco cyose ubuzima bwawe uko burahura naco. Urabona, inyifato yacu ni ikintu gikomeye. Ninavuga inyifato, mwumve ko nshatse kuvuga ikintu citwa attitude, inyifato, sivyo?
inyifato uravyumva sobanurira uwo muntu ninavuga attitude wo mwicaye mu bwuti ni inyifato. Inyifato rimwe na rimwe mu Kirundi ni jambo rivuga ingene abantu bifata, uravyumva mu bantu, ingene mvuga mpagaze imbere y'abantu, ingene mvuga ndi ku meza ndiko ndafungura, canke ingene mfata ifurusheti n'imbugita. Kenshi niko dutraduiza inyifato, ariko ijambo ryiza ry'ikirundi ritraduiza attitude, ndibaza ko ni inyifato. Inyifato yo mu mutima apana yo hanze. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero ikintu ushaka kuvuga ni iki? Ndashaka kuvuga ngo inyifato yo mu mutima, attitude yacu, inyifato yawe. Ndashaka kuvuga ngo ni kimwe mu bintu bikomeye, ariko kandi iyo mugiye mu maseminere hirya no hino bakabigisha inyifato, hari igihe usanga rimwe na rimwe abantu bareko barabitwigisha mu buryo tekinike. Urabona iyo ugiye ukaraba, uravyumva abakobwa batwakiriye twinjira mu ndege, barashobora kuba abantu badutwengera, barashobora kuba abantu bafise, uravyumva ijya n'inyifato yo hanze. Ariko rimwe na rimwe hari inyifato udashobora gukora neza ngo uyifabrike hanze, igihe itari determine n'ukuri ko mu mutima wawe, kuko ivyo mu mutima ntushobora kuvyigana, ntushobora kuvyigirisha, ivyo mu mutima biraho. Haleluya. Rero bantu b'Imana, ndashaka kuvuga ngo inyifato yacu, uravyumva, ni kimwe mu bintu, urabona Paulo yandika aya majambo, ni kimwe mu bintu Paulo yari karashaka ko influence akoresheje ijambo yavuze. Paulo mu kuvuga mu byo tugomba kwiyumviramwo, Paulo yari kararondera ukuntu akosora ibijaye n'inyifato dufise mu buzima. Ariko nta kintu gishobora gukosora neza inyifato dufise mu buzima imbere y'umwansi ari imbere y'ubuzima bwawe, kiretse icimana iri kiraproduiza, icimana iri kirakora vy'ukuri mu buzima bwawe. Haleluya. Ikintu cambere nshako umenya kubijaye n'inyifato, igituma Imana iri kirakora mu buzima bwacu, kimwe mu bintu vya mbere ihindura ni inyifato, ni attitude dufise. Usomye muri nombre ku guharura 13, muhazunguruke guharura 13, guharura 13 ku murongo wa 30 na 31. Haleluya. Haleluya. 13 ku murongo wa 31 haravuga 30 na 31. Havuga ngo maze Karebu yamira abantu bariko baridodombera Mose. Aravuga ati nimuze tuduge ubunyene tuhashikire, kuko dushobora gose kuhatsinda. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Karebu afashe ijambo, abari abantu bariko baridodombera Mose, bariko baramubwira ngo Mose watubwiye ibintu bidashoboka, Mose watubwiye amasezerano adashoboka, Mose watubariye ibintu Imana izokora bidashoboka. Inyuma ya analyse y'aba espion, inyuma y'abantu bavuye gutata, turumvise ko ibintu bidashoboka. Karebu afata ijambo ngo yamira abantu, arababwira ati nimuhore, ahubwo nimuze tuduge nyene tuhashikire, kuko dushobora gose kuhatsinda. Ariko abari baraduganye nawe bati nitwoshobora kuduga ngo tugwanye abo bantu, kuko baturusha ubuhizi. Iyi nkuru itwereka ikibazo kimwe kiri interprete mu buryo bubiri. Iyi nkuru itwereka situation imwe abantu bari bafitiye insobanuro zibiri. Ni ikihe gituma abantu bamwe bavuga ngo iki kintu kirashoboka, iki kintu kirashoboka? Ni ikihe kandi gituma abandi bavuga ngo ico kintu ntigishoboka? Bose bafise amaso amwe, ariko kandi ya nyifato yo mu mutima, ya attitude, uravyumva, niyo ihindura uburyo abantu bariko barabona ibintu. Ndaje kubabwira abarundi kazi tugira amahoro. Ivyo uri kuravuga mu buzima bwawe ngo birakomeye cyane canke nibishoboka canke biragize gute, ndaje kubwira ikintu kimwe ngo ivyo onye uri kuravuga ngo nivyoshoboka, nyanda kubwira yuko uwo mwicaranye yarabinesheje, uwo yicaye inyuma yawe yarabinesheje, uwicaye iruhande rwawe ariko arabinesha. Nyanda kubwire ngo reka nakubarire vyose bihagaze kunyifato ufise mu mutima imbere y'ico kibazo.
kuko birashoboka yuko tubona umwansi umwe ariko kandi nitubone amahirwe co kimwe y'ingene dushobora guhangana nawe tukamunesha. Ni ukuvuga ngo si ukuvuga yuko atari umwansi akomeye, ariko kandi igikomeye nico Imana yadepoje mu buzima bwawe, nico Imana ya planse mu buzima bwawe, nico Imana yamaze gushinga mu buzima bwawe. Ico nico kizogutuma unaona witu tofauti na wengine. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe sana. Mbari umuntu mwicaranye iti birashoboka, kuko hariho n'abantu margre guhimbaza Imana tukaja mu muhemu gute bakiri down, uravyumva, ariko kandi woja no mu bikorane 10 no muri Zion ukagenda yo apremidi, ariko kandi nimba udatawe yuko uburyo bwawe canke inyifato yawe mu mutima, nimba Imana itari kirakora ibintu ngo uhindure, reka ndakubarire, inyifato yacu igomba guhinduka. Bwana asifiwe sana. Navuze ngo no munsi ijambo shaka kuvuga ni ijambo rivuga ngo umwansi wo kwirembo rya nyuma. Bwana asifiwe sana. Hari umwansi dusanga kwirembo, uravyumva, uraza kunsobanukirwa neza, ariko kandi nganda kubwira ikintu kimwe ngo ikibazo kimwe turashobora kubwira insobanuro zibiri. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Wandike, ufate ikaramu wandike. Bwana asifiwe sana. Kumbure uri umushitsi niwe wibagiye kuzana ikaramu ni naho wandika, ariko wandika ikintu ca mbere nshaka kuvuga ko bijanye n'inyifato yawe ici ishobora guhindura mu buzima bwawe. Ica mbere, inyifato yacu niyo igaragaza ingene tubona ubuzima. Uravyumva, ingene mbona ubuzima bihagaze, uravyumva, kuri attitude yanje. Bamwe muri twebwe babona ubuzima umenga nta kizogenda, bamwe umuntu akwegereye uri pessimiste. Ejo nabonye amakuru hirya ejo mu ndwi ihera bavuga ingene bagiye kuraba amoko ari pessimiste kurusha yandi. Uravyumva, mu cigwa c'uyu mwaka uheze abantu batacizere baba bafise, babona ibintu byose bakabona hirabura, niyo hari izuba bakavuga ko hirabura, niyo neje yaguye bakavuga ko hirabura. Bavuga yuko abambere araba Afghan, uravyumva, bo muri Afghanistan, n'aba Irakien, aba gatatu n'abafaransa. Uravyumva, bariko bagerageza kugira enquête berekana abantu batabona ko ejo ari heza, babona ko ejo ari fo. Ariko kandi si ukuvuga yuko abo bantu nabone badahanganye n'ibibazo bimwe bimwe abandi bariko baracamwo, ariko kandi ndashaka kubwira ikintu kimwe ngo inyifato yawe mu mutima, attitude yawe niyo igaragaza ingene ubona ubuzima canke ingene winjira mu buzima. Hariho abantu bafise enthusiasme, bashaka gufata, bashaka gukora ibintu, babona ko ejo ari heza. Hariho n'abandi babona umenga iki gihugu capfuye, iki gihugu kiraheze. Uravyumva, mu ndonderere umuryango wa mbere ndagisohokeramwo nirukanke, sivyo? Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe uzoza gusanga yuko naho wocimuka mukakivamwo bitazohinduka, kuko ikibazo si kirere urimwo, ikibazo ni umutima wawe. Washaka kuvuga ngo jewe umugabo wanje ntaca azovamwo byose nibiki, ahubwo nabwo ikintu kimwe ngo iki gihe nyene uri kuramuheba, n'abagabo barusha ubugatari n'umugabo wawe uno munsi barashinga intahe, uno munsi baravuga Yesu Kristo, uno munsi baravuga ubutumwa, kuko hari abagore babasengeye kandi barizera ko Imana ishobora guhinduka, nuko Imana ishobora guhindura situation. Ni ukuvuga ngo niwumvirize neza, uraza gusanga imbere yuko ubona ibidashoboka, uraza gusanga hari intahe y'Imana yamaze gukora, vyari bifise ishusho nk'iyo y'ivyawe. Haleluya. Rero inyifato yanje nituma ngira uko mfata ubuzima. Rero umuntu wese agira uko afasha ubuzima bivaye n'inyifato yiwe yo mu mutima. Ica mbere nagihejeje. Ica kabiri, uravyumva, inyifato yanje yo mu mutima canke inyifato yawe mu mutima, uravyumva, niyo igaragaza ingene ubanye n'abantu. Ingene ubana n'abantu ntibihagaze ko abantu ari babi canke ari beza, ariko ingene ubana n'abantu, ingene relation zawe zimeze bihagaze ku nyifato, kuri attitude yawe. Hariho abantu numvise usanga iminsi yose abantu bamugora. Sinzi ko murabona abo bantu. Iminsi yose arafise akateme mu gatondo no ku mugoroba, afise ico yidogera abantu kanaka. Hariho abantu numvise iminsi yose azi ko abantu bose bamwanka bamugwanya. Umuryango wacu ntudukunda, umuryango wacu ntutwitwararika, umuryango wacu nilikufisha mama hawakunifikia, sikuona hata mtu mmoja. Uravyumva, iminsi yose uri victime, abandi bose bari coupable. Ngenda babwira yuko nimba ari ingwara ya mbere yica abantu ni ingwara yo kuba victime.
aho ibintu byose binakuonea ni wewe, aho ibintu byose vyaguhindutse ari wowe bya gutena, aho abantu bose baguhindukiye ngo je ngo nzogira gute, ngo naho nasengera muri eglise abantu bakangwanya, abantu barangwanya yemwe, abantu barangwanya, ngiye kukaza abantu barangwanya, none uri giki finally, uri Kristo Yesu, uri uravyumva, uri ko abantu kwisi yose yaguhindukiriye. Reka nakubwira ikintu kimwe, rimwe na rimwe uravyumva, inyifato yawe ni determina ingene ubanye n'abantu. Kuko birashoboka yuko wohindura inyifato ibintu byohinduka, kandi biranashoboka yuko nawe wifuza ko abantu bakugendera bakwitwararika. Birashoboka yuko wewe uri umuntu wa mbere mu buzima utazi kwitwararika umuntu n'umwe. Ariko sindabona umuntu abiba mu bantu batamuhindukira nabone bakagira ico bamushimiye canke bakamwitwararika, kuko attitude ufise mu bantu niyo bazogira ku buzima bwawe. Rero ibi bintu byo kuba ibintu byose centre kuri yo gacika ka egoiste spécialisé, uravyumva isi yose indukiye oya, harageze kuhindura inyifato yawe, uravyumva harageze ko iyo nyifato yo mutima ihinduka. Gira ico ukoze, gira ico ugiriye abandi, kunda, tanga, shigikira, herekeza, encourage, kuko ivyo byose uko ufise iyo nyifato ku envers y'abandi niko nawe bikagarukira, kuko nico wabivye. Ariko ni washishikara ubona ko isi yose kwanga, uravyumva izorushiriza kubona ko ikwanka, n'uguciye katakubonye uzobona ko abigiranye impamvu. Uravyumva hariho abantu bafite utwo du complexe, kandi reka ngire ko nkosora abantu ngo pastor ngo twarahuye ngo waranyikawushije ngo nibiki. Jewe ndagize itangazo, je sinikawusha. Okay, rero ntakubonye sinzogupepera, sivyo? Urabona, reka kubigira ikibazo ugasanga umuntu yaravyimbye, umuntu ugeze hariya anya. Haleluya. Mbwira umuntu mwicaye uti inyifato yo mu mutima. Kuko ngenda kubwira yuko ufise ingorane nyinshi, ku buryo ingorane yuko pastor atakubonye yo udakwiye kuyongera mu zusanzwe ufise, kuko zirikwije. Rero ntiwongereze akandi gakombe canke n'indi toni, kuko izo ufise zirahagije. Okay, uravyumva? Niba ubona menga sinana we nundamutse basi nanje ntegeza gutangura. Rero inyifato yacu uravyumva iragaragaza canke iradetermina, uravyumva ubucuti dufitaniye n'abantu. Bona sife sana. Ikigira gatatu, inyifato ufise kenshi mu buzima bwacu, inyifato dufise nk'umukozi w'Imana, nk'umugabo yubatse, nk'umugore yubatse, nk'umusore ariko arahura n'ibibazo byo mu buzima bwiwe, nk'umuntu ariko ararondera akazi, nk'umuntu ariko ararondera kwiteza imbere, nk'umuntu ariko arashaka kubaka urugo rwiwe, nk'umuntu ariko arashaka kurera abana biwe. Reka nababwire ngo inyifato yacu kenshi niyo tandukaniro ryonyene rihari hagati y'umuntu aroranirwa n'umuntu ananirwa. Igituma habaho icitwa esheke canke hakabaho icitwa success, byose bihagaze ku nyifato yacu mu mutima. Haleluya. Nico gituma inyifato ari ikintu gikomeye, inyifato ari ikintu gihambaye cyane. Uravyumva? Mbega muri uyu mugambi Imana yagushizemwo, muri Imana yakweretse, muri iri hamagarwa ry'Imana ari ku buzima bwawe, mbega wewe inyifato yawe imbere y'ico kintu uvyifashe ubibona gute, mu mutima wumva gute? Uravyumva kuko ico kenshi nico gitandukanya ubishobora n'utabishobora, sivyo? Ikigira kane, sivyo? Inyifato yacu, uravyumva? Inyifato dufise iyo dutanguye ibintu ni igaragaza yuko tuzobiheza neza canke nabi. Haleluya. Inyifato ufise igihe dutanguye ikintu nizogaragaza ko uzogiheza neza canke utazogiheza neza. Nukuvuga ngo inyifato yacu iranakenewe kuva tugitangura. Inyifato nziza iranakenewe kuva ikintu tukicinjiramwo. Uravyumva kuko ingene ucinjiyemwo birashobora kugaragaza ingene uzokirangiza neza canke nabi. Hariho abantu iminsi yose uzokwamusanga iyo yuguruye ijwi mu bandi bari mu nama canke bakoranye canke mu muryango famille ifise umugambi canke muri administration canke muri projet ukoreramwo canke muri business usanzwe urimwo, iyo abantu bariko bariyumvira kwagura, iyo abantu bariko bariyumvira gukora ibindi bintu bishasha, iminsi yose uravyumva uzokwama kumbure usanga hariho abantu iminsi yose uravyumva yama ari convaincu kuva gitangura yuko ikintu atazogishobora.
ico kintu iyo umaze kumenya neza ko atatuzoshobora kandi uri kuragitangura ngira ndakubwire ngo hariho amahirwe mabi menshi yuko ico kintu utazogishikako neza kuko nta mutima nta nyifato nziza ufise imbere y'ibibazo bigiye guhangana na wewe. Warubizi iyo ubonye umuntu adakwaya mu kintu agira atangura uzumubwira areke no kugitangura kuko umunsi wa mbere azohura n'umuriro wa mbere azocaguruka asimba uveke ngo hariho umuriro. Uravyumva? Kubera iki? Kuko niyiteguye kandi ntateguwe guhangana, ariko kandi urugezo ariko si urugezo rujanye n'ibimuhagaze imbere biremereye, sivyo? Amina. Aha ndiko ndahanyarutsa kugira ndengane tugende muri rya korosi rya 200 metre ya nyuma. Bwana sifiwe sana. Ikindi nacone inyifato yacu uravyumva irashobora gufata ikibazo ikagihindura mu mugisha. Bwana sifiwe sana. Inyifato ufise irashobora gufata ico wita ikibazo kigahinduka umugisha. Haleluya. Rero ni mundabire ivyo mwita ibibazo byose rero. Fata amasegonde 30 yumvira ivyo wita ibibazo. 1 2 3. Narinda no guhera kuko ufise liste ndende sana. Ariko kandi inyifato ufise muri ico kibazo irashobora kukiguhinduriramwo kikakuviramwo umugisha kandi igihe wari kucita ikibazo. Bisobanura ngo mugakiza niho hantu hose Imana ifata igahindukiza ibintu byari bitumbere kutugira nabi, Imana ikabiduhindukirizamwo source y'umugisha. Abatizera barashobora kuvuga ibintu bakavyita ingorane, ariko uwizera igihe amaso yiwe y'impwemu yugurutse ashobora kubona na opportunity, ashobora kubona akaryo keza, ashobora kubona inyishu muco yita ikibazo ciyo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Inyifato yawe honyene kubijanye n'ikibazo uri kuracamwo uravyumva yohinduka, woza gusanga utanguye kuronka vyinshi wimbura aho hantu. Utu point twose ndiko ndavuga nirukanka na ma principe akomeye umuntu yo kwigisha n'indwi yose, sivyo? Ariko kandi murabizi mwenyene yuko ibibazo bimwe abantu bariko baracamo muri Bibiliya vyabahindukiye umugisha, ntivyaba bicitwa ikibazo. Nuno munsi tubigako kuko ivyari vyitwa ibibazo vyabo nivyo baboneyemo ubukuru bw'Imana n'ibitangaza vy'Imana. Haleluya. Mbwira umuntu mwicaye ati uri mu kibanza cyo kubona ibitangaza vy'Imana. Haleluya. 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 Amina. Amen. Icanyuma ndangirije ko kuri iyi point uravyumva kiravuga ngo kuba warakijijwe kuba uri umukristo sivyo bituma ugira inyifato nziza. Hariho abantu bazi ngo je ko nakijijwe ngo ni bien, ariko kuba ukijijwe sivyo ntibikwiye kugira ngo je na wowe tube dufise inyifato nziza. Nico gituma mu yandi majambo iri jambo ndiko ndagigisha igice kinini c'abantu bakijijwe uravyumva. Ndagomba kubwira ikintu kimwe ngo kuba warakijijwe vyonyene ntibikwiye. Nico gituma igihe Paulo yandikira ijambo rero y'Abafilipi uravyumva yaravuze ngo bene data. Bwana sifiwe sana. Kubisigaye bene data uravyumva ivyiza ivyo gushimwa ivy'ukuri ibibereye ibitunganye gose ivyo onya bari vyo mwiyumvira. Bwana sifiwe sana. Haleluya. 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 Reka nababwire abantu b'Imana tugomba kugira strategy mu gakiza kacu. Ntaho uzoshobora kuja mu ntambara ziri imbere y'ubuzima bwawe utiyumvira ku ijambo ry'Imana. Igihe Paulo yandika iki gitabo uravyumva nico gitabo Paulo yanditse kandi yaravuze ku majambo menshi y'ubwenge, ariko reka ndababarire ngo yaravuze asurinya ahejeje kubwira abantu arabereka ivyo dukwiye kwiyumvira ivyo ari vyo. Warubizi bantu b'Imana hari igihe usanga abantu bafata umwanya wabo munini w'ubuzima bwabo biyumvira amadeni bafise, biyumvira ingorane bafise, kandi ngana kubwire ngo ico wiyumvirako nico uvyara. Ukwejo hawe hasa no kungene meditation yawe iri. Ijambo ry'Imana ryavuga muri Yohana igice ca 15 ku murongo w'indwi. Haravuga ijambo ryiza ngo nimwaguma muri jewe kandi ngo amajambo yanje akaguma muri mwebwe, sivyo? Nimusabe ico mushaka cose kizogera gute? Haleluya. Ariko kandi ngenda babwire yuko iri jambo niritubwira ngo dusabe ico dushaka kizotubera uko, ariko niritubwira gusa kandi ngo Yesu naba muri twebwe
Yesu ninaba muri mwebwe amajambo yanje akaba muri mwebwe. Aha Yesu yari karashaka gusurinya importance, yari karashaka kwerekana agaciro yuko ijambo ryiwe rikwiye kuba muri twebwe. Na Paul ikindi gihe yaranditse aravuga ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye. Nico gituma Bibiliya iraha importance ikintu bita kurimbura, meditation. Sinsenga ngo nishugwe, ariko kandi iyi jambo riri muri jewe ico nsaba cose kiramera uko, kuko amasengesho yanje natandukanye na meditation yanje. Ivyo mbwira Imana ko nkeneye, ivyo mbwira Imana ko ikwiye guhindura nibitandukanye na sujet za meditation zanje. Nubwo nereka Imana ngo ihindure situation yanje, ibibazo vyanje, sinza kubwira Imana ngo ihindure ibibazo vyanje ndiko ndarimbura ku bibazo vyanje, kuko ugusenga kwanje ni kugira inkomezi igihe ari ugusenga kubakiye ku bibazo vyanje, ariko gusenga kwanje kugira inkomezi igihe kubakiye mu kurimbura kuca ijambo ry'Imana rivuga, nkarimira nkarinoza nkarimira uko rishiriza kuba muri jewe. Niyo ngiye gusenga rirahindura ingene nsenga. Haleluya. Ivyo twiyumvira ko birahindura ingene dusenga, ivyo twiyumvira ko birahindura ingene tubana n'abantu, ivyo twiyumvira ko birahindura ingene tugwana intambara zacu, ivyo twiyumvira ko birahindura igiki, ivyo twiyumvira birahindura style de vie y'ubuzima bwacu. Ingene ubuzima bwanje bumeze burahindurwa n'ivyo niyumvirako. Barizo umuntu mwicaye uti wiyumvira kuki? Yesu yarigeze kuvuga ngo ninde muri mwebwe kubera kwitwararika ubuzima bwiwe no kwihebura cyane, ninde mushampion muri mwebwe mu byo kwihebura ari ngaha aduze ukuboko ndamwibariza ikibazo. Ninde muntu ngo par ses inquiétudes, ninde muntu kubera umwitwarariko wiwe no kwiyumvira cyane, uravyumva yigeza natuma n'ukuboko kwiwe kongereza ko n'amasantimetero cyangwa uburebure bwiwe aba muremure yari afise 1m74 agacika 1m80 kuko azi kwiyumvira cyane ku ngorane. Reka ndababwire uburyo bwiza bw'umwansi wawe bwo kuguhamba ni igihe kuba kumedita agaguha kurimbura ku ngorane zawe, kandi igihe uri kurazirimbura ko nta option n'imwe ya possibilité Satana twereka, ariko uko ndushiriza kwiyumvira ku bibazo vyanje niko niyamfonsa, niko mpambika, niko ninjira mu kaburi, niko ngwara amaestoma, niko umutima utangura kugwara, niko ubuzima bwanje butangura guhinduka, niko ingene nubatse bitangura guhinduka, nukuntu n'interacta n'abantu bitangura guhinduka, nukuntu mbanye n'abantu bitangura guhinduka, kuko niyumvira cyane ku bibazo, kandi uko ndavyiyumvira ko nibimpa voie de sortie. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo hamwe n'ivyo bitandukanye bagerageza uwo arazotegura icanzo. None ko icanzo kitaboneka, kiboneka n'abafise amaso y'impwemu, nzoshobora kukibona gute ntacometse ubuzima bwanje muri Kristo, kugira ngo yugurure amaso yanje hagati mu muriro no mu ntambara ashobora kunyereka option na voie de sortie. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibikwiriye bene data, ivyo gushimwa bene data, ivy'igikundiro bene data, ibitagira agasembwa bene data, ibibereye bene data, que ce soit l'objet de vos pensées. Imana yaraduhaye teme ya reflexion, Imana yaraduhaye teme ya reflexion, atari yindi ukwimvira ku amateme ya semaine de la femme reflexion ku mugore ingena. Imana yaduhaye teme ihagaze muri durée, Imana yaduhaye teme ifatanye n'ubuzima bwacu, mu bikwiye vyose bibereye ibikundira ivy'ukuri abari ivyo mu meditako. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Oh, ndavuze ngo Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu mwicana tugomba guhindura ingene wimvira. Haleluya, 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 haleluya. Umviriza abantu b'Imana. Umunsi umwe Yakobo yarakorese bukwe Labani. Sasa umunsi umwe Yakobo aramusaba ati, ebana data bukwe we, naragukoreye ivyo ufise byose nije nabiguhaye. Naramaze kumenya yuko ubutunzi ufise ubufise kubera je uko Imana yarampezagiye. Maze imyaka ndagukorera
ariko harageze ko nkorera umuryango wanje, harageze ko nkorera urugo rwanje, nyemerera rero umushahara kuko igihe cyose nagukoreye ntiwigeze umushahara. Labani aramubwira ati okay Yakobo, kuko Labani namukunda n'umuntu yamamera nk'uguhebera, nta confrontation ibaho, nta kwereka icari karagushakako, asa nk'uko muriko murumvikana, ariko ari karakunyoha, ari karako anakunyonya tu. Aramubwira ati nyemerera ngiye gukora ikintu, umunsi hazogira ni muri Genèse 30, ushaka gusoma iyo nkuru 30 kuva kuri 28 gushika kuri 42. Ati aramubwira ati nyemerera mutama Labani, kugira ngo ndakwereke yuko agahembo kanje ntakeneye no gutrisha kuko narahezagiye. Uravyumva iyo assurance yarayifise. Nyemerera, uravyumva, inka canke impene ni intama n'ibitungwa bizovyara ivyana bifise tashtash. Uravyumva? Tashtash mu Kirundi ni mifumberi n'imintuzenya, mu Gifaransa ni tachete, ni tashtash rero, uko ndazi ko ari byo mwumva imifumberi nayo muzi. Ati ni wabona ivyana bivyaye ibifise amabara, ibifise amabara bizoba bigize gute? Bizoba ari ivyanje, na wewe ibidafise amabara bizoba ivyawe. Je nibaza ko ari gutyo konyene ushobora kumpa agahembo, nukuvuga ngo nagahembo katari fixe n'umuntu, nagahembo kari établi par Dieu, kuko hageze kuvyo kuvyara nta mwana w'umuntu avyinjiramo, sivyo? Siko kiretse yaterambere duhora dukurikiranira hariya bariko barahindura utuntu tumwe tumwe. Okay, sasa uravyumva, Yakobo ariyumvira ati reko jewe ivyanje bizoba ibifise amabara. Uravyumva, muri uwo mutima no muri iyo susi yo gushaka, uravyumva, gusubira mu gihugu c'isezerano, gusubira mu kibanza ciwe c'umugisha, aho hose yari karagwana kugira ngo aronke ico asubirana mu kibanza ciwe c'umugisha, aronke ico atwara. Uravyumva, aramubwira ati rero ko twadesize yuko ibifise amabara bizocika ivya Yakobo. Yakobo muri uwo mutima Imana iramuhishurira ico azokora. Yakobo afata inkoni, afata intuzenya, uko agafata za zindi zifise vigueur zikomeye, uravyumva, agahengera ngo zigiye kunywa, zigiye kurondera amazi, uravyumva, urabona, agacaraba izigezweho kandi akaraba ivyo ashaka, agafata za nkoni yacapako amatashi na vya bintu yafatanya byacafweko, akabitereka mu mazi, hama yanka iriko irima niyimwa zose zikaba ziriko ziraba ca gicapo c'amabara. Haleluya, uravyumva, uko ziraba ca gicapo c'amabara, hagera yuko zivyara, zikavyara abana basa na ca gicapo, kuko zari zabanje kuvisualiza la destination. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amina, amina. Ninka n'impene ico zaravye, ico ziyumviye ko mu gihe ca conception, mu gihe co gusama no mu gihe co kudevelopa imbuto, ico ziyumviriye ko, ico zaravye nico nyene zagira gute, nico zavyara. Ivyo onya biri valable no kunka, biri valable no kwihene, kuko ico umuntu arimbura ko arakidovena. Ico umuntu yiyumvira ko, ico umuntu amedita ko, uravyumva, nico gituma Dawidi naho yari umwami yaravuze ngo ico nipfuza ni kimwe, nukwibera mu nzu y'Imana imisi yose yanje yose yo kubaho. Dawidi ni yari umunyedini, ntiyashaka kuba mu nzu y'Imana muri chaleur y'abantu n'ibindi vyose, ariko Dawidi muri iryo jambo mu gihe urayo ciza, muri traduction nziza, yavuze ngo ico shoboka nkibera muri meditation, ico shoboka nkibera mu ijambo ry'Imana, kenshi gashoboka nkarinda nsaza imisi yanje yose nkibera mu ijambo ry'Imana, kuko naho yari umwami ubwenge bwo kurongora yabukura muri révélation ivuye muri relation mfitaniye n'Imana. Peu importe domaine urimo, aho Imana yagupositionye, mu budandaji, muri politike, mu biki vyose, na hantu na hamwe uri udakeneye kumedita ku vy'Imana, kuko aho hanze huzuye intambara n'amadefi, challenges ni nyinshi mu buzima bwawe, ariko ikiguha kuzirengana no kuzisohokamwo ni igihe wiyumvira kuri possibilité.
ngo ndabona abantu bari mu mwiza mwinshi, ndabona bakiwe n'umuco mwinshi cyane, abari baricaye, abari baboshwe bari mu mwiza aribo twebwe, uyu muco waratwakiye. Kandi iyo nkuru nziza n'iryo jambo ry'Imana iyo ndarifashe rinshikira inkuru nziza, kuko rinzanira inyishu mu bibazo byanje byose binkikuje. Abantu bakabaza ngo ubu bwenge buri ko buva hehe, ariko nta handi buva kucuri kurarimburako. Yakobo yarazi icyo ashaka kuvyara, Yakobo yarazi icyo ashaka ko zimuvyarira, nico gituma ubwiwe yarazi icyo ashaka, cari kiri clair ku buryo yarashobora no kugicapa, yarashobora no kucandika, yarashobora no kugishushanya, kuko yari yaraciyumviriye ko, yari yarimviye ku gashahara kenewe, yari yarimviye ingene atakata amashawuri yaye na bosi wake. Mnasikia? Uravyumva, yari amaze kuvyimvira ko ivyo bintu byose. Ariko muri uko kuvyimvira ko si ivyo gusa, ariko atahura yuko nkuko yavyimviriye ko nibivyara bigomba kuvyimvira ko. Ni muri eglise honyene wumva ivy'Imana. Nico gituma abantu bakubwira ngo je ngo nsose buregeze ngo bameze neza cyane, ngongeze hanze bica bipfa. Ni kubera iki? Nuko muri eglise atmosphere ihari, turiko turamedita ku bukuru bw'Imana, twaririmbye urukundo rwiwe, twamuhimbaje, twamushize hejuru. Ahanya meditation ni full, abantu benshi ka morale kuzuye. Ariko kandi nimba ibyo bitagize ubuzima bwawe bwa misi yose, n'igihe usohotse ngaha mu rusengero ngo ubandanye uri mu ijambo, ubandanye uririmbura ko, ubandanye wimvira ku masezerano, ubandanye wimvira ku Imana ivuga, ubandanye wimvira ku vyiza vyose. Reka nakubarira ikintu kimwe, na Satani ari hanze aragutegereye na liste y'ivyo agomba ko wiyumvirako. Ameze nk'umugenzi atinjira mu rusengero ahagarara hariya hanze, usoza avuga ngo byari bimeze neza, ngo byari bimeze bien, ngo voilà la liste. Urabyumva? Agaca kuvugira ngo uve ngaguce kujya 13 honyene, uza kuba wasuye kumira gucyahanya utari wa wundi. Ariko ikibitera niki nuko utamenya ibanga vy'ivyo ugomba kwiyumvirako. Una musi mugiye mu ba psychologue, mugiye muri psychologie isanzwe yo mu isi, abantu barigisha kwiyumvira neza. Ona isi gerageza gukopya ibintu vy'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryamye rivuga ku muntu arimbura ku ijambo ry'Imana, umuntu arimbura ku ijambo ry'Imana, umuntu aba mu ijambo ry'Imana. Ibi biruzuye muri Bibiliya, abantu bavyanditse batize n'ishuri, batize na yaga mukama. Ariko mu ndabire, kubera iki Satani yaranjaga kuri ijambo ry'Imana mu ishengero? Kubera iki Satani yaranje abantu b'Imana bakagira ubunebwe gusoma Bibiliya? Kuko ibigora gusoma Bibiliya, kuko arico gitabo cambere kikurambira. Niyo udafise itiro heje kunywa ikawa ya full yuzuye, weje utanga gusoma Bibiliya, utanga kwita amazi ngo pya. Kubera iki? Mwibaza ko biri normal? Mwibaza ko biri normal? Nuko Satani akora ibishoboka byose ngo nturimbure. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka nakubwire muntu w'Imana, ewa nakurapia iri neno la Bibiliya tugomba kuryiyumvirako. Haleluya, tugomba kuryiyumvirako, tugomba kuryiyumvirako. Reka nakubwira ikintu kimwe, Mose atubye abantu 12 murazi ijya nkuru. Ariko hari ikintu ngenda kubarira ikintu kimwe, hari ibintu uko uzobisanga bimeze bizoze terminene bagiye umerewe. Muriko muranyumva? Ibyo ugiye kumbarira bisa n'ingene watanguye urugendo. Ibyo uza kumbwira ni washika Muramvya bisa n'ingene wavuye ngaha. Mose atumye abantu 2. Imana yahaye abantu isezerano ngo nzobaha Kanani, nzobaha igihugu c'isezerano. Ariko kandi Imana ibagiriye agafete, uravyumva, kugira ngo bagende kuraba, kuko mwari mubizi Bibiliya ivuga ngo igihe tuzobona Yesu ntituzoba tucizera. Mwari mubizi ko nitwashika mu ijuru kwizera bizofutika muri vocabulaire, kuko kwizera bikoreshwa igihe conyene turi en communion n'ikintu kitaboneka dans le naturel. Ukwizera bikoreshwa igihe twiteze ijambo ryavuzwe n'utaboneka, tukitega kubona nishika ni ijambo ryo kwizera rikoreshwa. Ako nitwamwibonera amaso mu yandi nkamubwira nti bonjour, bonas feu Yesu. Uravyumva? Urabona tukibonanira. Ico gihe bavuga ngo nta kwizera kuzoba kukihari, ntibizoba bikeneye nuko twizera. Ico gihe ukwizera Imana izo kugara regime ya foi izohagarara, hama twibonera imbona nkubone ivyo twari twarizeye kera, ariko ubu turabikabakaba. Rero ko kuzohera nimureke tugukoresha. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana.
na Mose yashatse yuko abantu ivy'Imana yabemereye bagende babone yuko ivy'Imana yavuze mu kwizera ari realite. Hari hageze rero ko babibona, baragiye barashitsi Yeriko, barahatembereye. Uravyumva? Urabona ba Kalebu na ba Joshua bo bakahatembera, bakabona ati Imana rero atubwiye ngo tuzokuba mu mazu tutubatse. Imana rero atubwiye ngo tuzosoroma n'igihe tutazoba twimbuye, ngo tuzosanga vyeze n'ivyo tutabivye tuzobisoroma. Urabona Yosuwa na Kalebu bakaraba bakavuga ati raba amasaka arahiye. Uravyumva? Abandi bakaraba ati raba vino zirahiye. Abandi bakavuga ngo raba ibiharage birahiye. Zireze. Hama babandi batipe babandi 10 bako bagenda nabone batite ati raba ama épaisseur bakaduga hejuru kuri clôture ya hajya hanu, bakaduga hejuru kuri clôture bagapima épaisseur umagashira imetero hari no ya 10 metres. Urumva bariko barafata nyene, haleluya. Kuko ivyo bari barumvishije amatwi, ivyo bari barabwiye kuva bakiri bato, bari batanguye kubikabakaba. Haleluya. Abandi nabone muri evaluation yabo bariko betujya ama obstacle. Mbe mwari mubizi yuko hari abakristo imisi yose yubabwiye ibintu mugira mukore, imisi yose tendance yabo niyo gufata mu ruhande rwa obstacle. Kubera ko imisi yose yo mu buzima bwawe imbere yose imisi yose mu migambi mu rugo rwanyu wowe utangura kwiyumvira intambanye. None Imana izanye umugambi, wibaza yuko ubwenge bwawe, reka nababarira ikintu kimwe. Uyu twaravuze ngo numwaka wo kubona ubwiza bw'Imana, numwaka wa manifestation ya gloire y'Imana. Iyo tuvuze ngo numwaka wo kubona ubwiza bw'Imana, nukuvuga ngo nigihe abantu b'Imana babona ibintu bo badashobora gukora, ariko yo ishobora gukora kubera ishoboye. Sivyo abantu b'Imana. Haleluya. Mariyo umuntu mwicaye ati irashoboye. Haleluya. Bariko bararaba impome, bariko bararaba ama epe, bariko bararaba mbega twokwipima gutaba tipe. Undi afata wegenda we wicisha impande yiwe nk'ugiye gutora kajya gatenisi, hamuca umushika impande ugatore ucuhaguruka urabe. Umwake haguruka akahagarara akaciga gutya ati akaca asubira inyuma abana ati agafata note. Sujet de méditation, les obstacles, intambamyi. Ariko kandi ngandabwira ikintu kimwe ngo aho bari bitegure kugwana n'umwansi wa nyuma, bariko baregereza cyane kurusha ikindi gihe cyo muri kahise ivy'Imana basezerana. Kandi bantu b'Imana ngira babwiye ngo nasanze kenshi uko turushiriza kwegereza niko intambara igora. Uko ndushiriza kwegereza icy'Imana yansezeranye niko ibintu biba difficile. Uko umumama arushiriza kwegereza isaha yiwe yo kuvyara niko umubabaro urushiriza kuba mwinshi. Indi misi gusa bagenda buhoro buhoro, bakicara buhoro buhoro nk'amakamyo nyene, bakagira gute byose nibike ibintu bikagorana. Aho kandi uko isaha yo gushitsa, uko isaha yo kubona ico yiteze atabonesheje amaso, uko isaha yo kukigumbira ishika niko n'umubabaro urushiriza kuba mwinshi. Iyo ni principe naturel. Rero uko birushiriza kuba bigoye, uko ndushiriza kwegera, uravyumva niko umwansi wo kw'irembo rya nyuma, uravyumva ari botera ubwoba kurusha abandi basi bose nabonye. Ubwa mbere na mbere ni munini cyane, ni munini. Ikigira kabiri azitiwe n'inzitizi zivyubushe kandi zikomeye cyane, haragoye gushika. Bantu b'Imana bajya bagabo batanze raporo mbi ndabumva, kuko biragoye kubona ivyo bintu bibonesheje mufise ubutaye nk'ubw'abayuda mwonze, mufise amasura yacu fien, urabona ugacona ibigabo vy'ibigatanya imetero 6 bigereza hajya binini yakiguhonyeye kidakoresheje na epe, nushobora kugira gute. Reka ndakubwira ikintu kimwe, muntu w'Imana hari ibintu uri kurabona. None nikiye kizogutabara ivy'amaso yawe ariko arabona. Reka ndakubwire intambara zimwe naho bagutera intege ngo tu es fort, ukaja mu kiyo ndakomeye. Intambara zimwe morale nk'iyo wahawe n'abantu abakubwiye ngo uruwa grave ngo ufise ama confidence ngo urazi gutambuka gura gakobwa, uravyumva ivyo byose hari igihe, reka nakubwire hari igihe bihura n'umuriro wa vrai, ugasanga hari imiriro imwe ivyo kwigirisha bitaba bigifata, ugasanga imiriro imwe iraturira ico wubakiyeko. Ariko imisi yose ico nubakiyeko cama kiri determine n'ingene canke uburemere bwaco bugaragazwa n'ingene nshobora guhagarara mu muriro igihe kirekire nkawinjiramo. Turafise abantu usanga tugendana mu bagenzi bacu,
nibo bakubwira nka ba Karebu muri ko murava Yeriko batisha ibintu tuvyihebera. Ibi bintu iki gihugu ntituzopfa tugifasha. Ahantu haragoye cyane. Ibi bintu ntibishoboka. Reka ndababwira ikintu kimwe. Umunyezamu uravyumva? Umwansi wo kwirembo rya nyuma bisobanura iki? Mvuze ngo umwansi wo kwirembo rya nyuma nshaka kuvuga ngo ni situation, ni kibazo gikomeye kiguhagaze imbere. Aho usanga ibyo wabwiwe byose, aho usanga ibyo wiremeshejemo byose bitari byo, bidashobora guhangana n'ico kintu. Ico kintu ni kintu uravyumva, ni kintu ugerageze kugira analyse, ugerageze kwimvira ukarimbura. Urashobora kwimva ati mbega ikintu ndakiva imbere gute, mbega iki kintu gishoboka gute. Reka nababwira ikintu kiyoga abantu b'Imana, reka nabibutse uno munsi muri kino gitondo ngo ni mwahamagariwe kwimvira. Reka nakubwira ikintu kimwe, nigihe ama strategy yacu adashobora, nigihe duteka umutwe nibishoboke, nigihe reka nakubwira ngo hari gihe uzobona abantu beko baragwana bavuga amajambo menshi. Hari gihe wari umuntu akijijwe ari mu ngorane zo mu rugo afise utueforo twinshi, agenda kuraba abavukana n'umugabo, agenda yitahisha iwabo kugira ngo umugabo azomucure, agateba kicura wenyene akigarukana. Uravyumva, ugasanga utuntu twose yatwepije, amahokuru y'ivy'ubwenge bwose bumusore sitagukoraga ngo ahindure situation yiwe vyaheze. Yamara byose kubiheza ukabona sigara umuntu yihoreye, ukabona ari calme. Ugahaka kwikanga ngo yazakoranye k'insinga, ugahaka kwikanga ngo yagonze imoteri. Oya ntiyagonze imoteri, oya imbere y'ujya mugabo wa nyuma yakoze ibyo ashobora byose, yagize ibyo bamubariye byose, yagize ibyo Jacqueline na Matilda bakoze, yagerageje ibintu byose. Donc bana épuiser tous les recours possibles. Aho rero uhejeje ukashitanga kwimbira ku Mana. Ndamaze kubona abantu bahora bavuga amajambo menshi ubu batakivuga. Ndamaze kubona abantu wamenga nudusimbira hamwe ubu bameze nk'abantu bapowe. Kubera iki? Hari igihe c'umwana w'umuntu cyo kwigerageza igene yivana mu situation amwama. Agarabye ngo uyu mwansi wo kwirembo rya nyuma urashobora guca impande ugaca imbere ugaca hejuru ukabura ingene bamunesha. Sizi ko birabashikira mukabona situation mukavuga ati je ahantu simbone ngenza kuhava. Sizi ko murabi igihugu c'Uburundi ngo sinzi ingene tuzosohoka ahantu. Rero reka nakubwira ikintu kimwe. Aho hantu ikintu kihagusohora rero ni hehe ga Karebu we, ga Yosuwa we. Ikintu gishobora kukuvana aho hantu uravyumva ni ico Imana yavuze. Ikintu gishobora gusohora aho hantu ni ico Imana yashinze mu buzima bwawe. Ikintu gishobora gusohora ahantu si logos ni rema. Ikintu gishobora gusohora ahantu si ijambo ryanditswe muri Bibiliya ryandikiwe abera bose, si ijambo ryandikiwe abisirayeli n'abandi bose. Ni rya jambo muri Bibiliya wumva ko ryandikiwe wowe, muhemu yari akaricukura akaryuburura akarishira mu buzima bwawe nka conviction, rikaba ijambo riri plante ukagira icemezo ukumva ryashinze muri wowe. Iryo niryo rica mu umuriro ukawurengana, ukavuga uti naho bakomeye naho bahambaye ariko kandi icashizwe. Reka nababwire ijambo ry'Imana mu Baheburayo 4:12 havuga ngo la parole de Dieu a une grande efficacité, plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Nukuvuga ngo muyandi majambo ijambo ry'Imana ni inkota igize gute, ikarishe kandi ikarishe ubugi bubiri ngambo na ngambo, gauche droite, sivyo? Kandi ngo lirapersa jusqu'à séparer moelle na jointure, corps na something like that. Ijambo ry'Imana niyo nkota imbere y'umwansi wo kwirembo rya nyuma. Ijambo ry'Imana wamize, ijambo Imana yaguhishuriye, ijambo Imana yakwihereye niryo rizotobora, niryo rizotandukanya ibintu, niryo rizoca urubanza. Reka nakubwire ryari n'Imana yashira muri wewe. Hari igihe dukubitika ugasigara uriyakoshe ku kajambo Imana yavuze, ukavuga utaka koko yarakavuze, akakoko je narakiyumviye, akakoko yarakanyihereye, naho gashaje kamaze imyaka myinshi kakambariye, naho atatundi dushasha tukihari, akakoko yarakambariye akanikomfashe. Kandi kubera nkigafashe Yeriko ndayinjiramo,
yeriko ndayinjiramo kuko ubuzima bwanje ntiburi yakroshe kuri vanite. Bibiri ivuga ibintu byose bizovaho, ibintu byose bizokugwaho, ariko ijambo ryoyo rizosubsista, ijambo ryabaye plante rizovaho, ibindi byose bizokubitika hasi, ariko ryoyo rizohagarara. Iyo narihagazeko, iyo nagiyumviriyeko, ndashobora kubona ibigatanya nkabisuzugura, atari kubera nishize hejuru, ariko nkomejwe n'icyo Imana depoje mu buzima bwanje. Haleluya, 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 haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndarangije ndakubwira ngo ijambo ry'Imana wiyumvira ko niryo rizoguha guposeda ikanani hawe, niryo rizoguha guposeda ivy'Imana yagusezeraniye. Ivy'Imana yagusezeraniye ntuzobishikamwo Imana itamese ya contribution kwizera kwawe. Nico gituma muri ba Yosuwa na ba Kalebu Imana yarashize ijambo, bararyemera bararyizera, niryo ryabahaye kudatinya umwansi. Reka nakubwira ikintu kimwe ngo hari umwansi akomeye aguhagaze imbere, ariko ndarangije ndakubwira ngo naho umwansi akomeye aguhagaze imbere, ndaje kukwibutsa muntu w'Imana ijambo Imana yabivye muri wewe, la parole qui a été plantée en toi, ijambo ryashizwe hagati muri jewe. Iryo onya ni waririmbura ko rizoguha gusohoka imisi yose muri situation zikomeye, atari kubera ukomeye, ariko kubera ukomejwe nico wizeye. Haleluya, dushimira Imana. Haleluya.